Kijay nshuti mugenzi w'ibiganiro vya Indundi TV ndakuramukije wewe wese wama wipfuza iterambere ku muziki Indundi nkundira ndakubaza nti mbega hiwanyu vyifashe gute mbega umwaka mugiye kurangiza gute mbega mwoba mwariteguye bikwiye mbega woba warafashe icegeranyo cyo kwashigikiye impano za 257 aho nshatse kuvuga Burundi kwizina banyita Jean Allen Dwarugira. My name is Allen the really yose na amazina ariko ushaka kuranyita Indundi boy n'amaninga kuri International TV online kugira ngo ndakuzanire updates zimeze neza. Ushobora kuba uri kuribaza nti mbega tugiye kuyaga ibiki mbega uno munsi nkuzaniye ibiki ariko nimba ukiri mushasha canke ukiri umugeni muri rwa rurimi rundi banza ukora ijambo subscribe nimba amajambo agitugura canke sabone harakantu kameze nk'agakengeri ni wagakora ko hari notification ziraza ngaho ikwemeza yuko hari amakuru mashasha agiye gukorerwa kuri Indundi TV. Biragusaba gushiramwe ubwenge n'umutima kugira ngo ukunde ivy'iwacu imbere niyo hashtag ariko ukoze kijambo subscribe ndaje kugira ngo ndakuyagire byinshi nivyo naguteguriye bimeze neza. Nshuti mugenzi inyuma yo gukora kwijambo subscribe ariko nijewe nanje ngarutse kugira ngo ndakuyagire banza ubwire mugenzi wawe ntingurabe vya bihangange byari bihari ngurabe vyari bihangange basuye kutuzurira uko byifashe babakobwa bari baririmba neza babandi harimwe babandi bashora kuririmba ijwi ryabo rikagukura aho wicaye rikaguhagurutsa rigatuma utamba. Jenny Allen the really behind camera ya Mariking Epimax iyi nayo ni Indundi TV nko kubibona iringa kugira ngo igutorekanize amakuru ariko barakora no kugira ngo dukangure abo bose bazimiye tubaze nti mbega barihe mbega hiwanyu bivugwa gute. Runo n'urutonde rwatorokanijwe inyuma yaho mu biganiro byinshi biteza imbere umuziki w'Uburundi inyuma yaho bamwe mu bakunzi b'umuziki w'Uburundi bagiye barabaza nkuko mubizi ndi ngaha kugira ngo name ndabatorokaniza amakuru nkora ivyo mwe mwipfuza apana ivyo nipfuza. Haramwe mu makuru amazi imisi ariko aravugwa cyane yuko umuziki w'Uburundi ni n'ingwara mbere tunagwaye imyaka myinshi bano bigeme nabigeme bamaze igihe kirekire cyane tutakibona bamwe baheruka kuririmba haraciye nk'umwaka canke imyaka ibiri. Turafise kuri list ugerageje kuraba bamwe mu bakobwa bagiye barabura hariyo nk'aba Ashley Diva hariyo nk'aba Miss Nono hariyo nk'aba Samantha bigeze kuba bari mu mahiganwa nka muziki hari abigeme benshi bagiye barabura hari n'umwigeme wowe tani igihe kirekire kihaciye ariko arabura n'uyu Gladys Iglesias cyo kimwe n'uyu ya bad girl abakobwa b'abarapa umwe mu ruhande rwa profane urundi mu ruhande rwa gospel ubona yuko babikora neza ariko kuri list yanje urutonde rw'abigeme b'abaririmbyi babuze mu muziki bari babizi kandi cyane apana na buke cyane. Turabona muri kino kibanza umuririmbyi nka Ashley Diva numwe mu bakobwa baririmba neza abanakora rap imeze neza ugerageje kuraba yarazwi cyane ku ndirimbo nka Africa arazi ku ndirimbo nka Sikombili arazi kandi ku ndirimbo Touch My Level indirimbo yitwa Level indirimbo mbere yatumye Ashley Diva bamwumva mu yundi mutindo batari bamumenyereye indirimbo yatumye Ashley Diva bamubona ukundi kuntu baravuga ati arashora kuririmba nk'indirimbo yashoye kuvuga ati I'm a bad bitch I can sing I can rap ugerageje kuraba umengo arafise bariko baradisingana mu nyuma y'iyo ndirimbo ni Ashley atigeze asubira akuboneka aho ubona yuko bamwe mu bakunzi b'umuziki w'Urundi bavuga ati mbega Ashley Diva yafashwe n'ibiki mbega habaye iki ariko mu nyuma habonetse amakuru yiwe yavuga yuko Ashley Diva agiye kwakira gakiza bivanye n'uwo bari kumwe mu rukundo umugabo w'umukenyan bariko ubona yuko yasa nk'umupasteur bavuga ati n'umupasteur bigiye kumera uku ariko Ashley Diva biraboneka mu minsi mikeyi afuse amafoto canke amavideo ibikorwa byo byari kuri Instagram itangura gushasha ariko ni na Ashley Diva mu nyuma yagiye gusubira kuboneka nkaho umengo yarasubiye mu bikorwa kwa kundi yari umwigeme ubona yuko atatinya kwambara bikini atatinya mbere yanigeze gukora show yiwe ya nyuma aho yaza kumurika clip y'ino ndirimbo Level kuri Star Hotel ubona yuko yari yambaye akantu ucibibona nyene ibintu uko bimeze nibaza ngaho yo kuri kurayibona ugerageje kuraba uno mwigeme benshi barababajwe nibura giwe abenshi baravuze ati mbega umuziki w'Uburundi kuki haza impano zikagenda ariko kandi ku ruhande rwa kabiri haca haza uno mwigeme ni Miss Nono nawe n'umwe mu bakobwa mu myaka ya 2013-2014 yari yaje neza yari mwigeme aririmba fresh aririmba neza mbere yanagaragaye mu ndirimbo ya Bizos Kiyagis rapper ubona yuko indirimbo yitwa Charnis umengo isa nka hari indirimbo yiwe ya nyuma
yari misi ya nyuma kuri we ugerageje kuraba yaririmbye hora nkwinginge indirimbo yasubiyemwo indirimbo baririmbira abana abavyeyi baririmba bariko barahoza abana ubona yuko Miss Nono yari umukobwa nawe nyene azi kuririmba abenshi bakibaza nti mbega yagiye he mbega kutabaho kwa bano bayigeme byoba biriko birava kuki ariko nuko bimeze ugerageje kuraba Miss Nono nawe yari umwigeme afise ijwi ryiza azi kuririmba mwizo ndirimbo ndakubwiye warashobora kumubonamwo ndetse n'indirimbo Charnice yakunzwe cyane ya Bizos yakora kia Go Style ari kumwe na Miss Nono ubona yuko vyari bimeze neza. Urutonde rw'abigeme b'abaririmbyi babuze mu muziki bari babizi kandi cyane apana na buke cyane turabona muri kino kibanza umuririmbyi nka Ashley Diva numwe mu ba fresh aririmba neza mbere yanagaragaye mu ndirimbo ya Bizos kia Gis rapper ubona yuko indirimbo yitwa Charnice umengo isa nka hari indirimbo yiwe ya nyuma yari misi ya nyuma kuri we ugerageje kuraba yaririmbye hora nkwinginge indirimbo yasubiyemwo indirimbo baririmbira abana abavyeyi baririmba bariko barahoza abana ubona yuko Miss Nono yari umukobwa nawe nyene azi kuririmba abenshi bakibaza nti mbega yagiye he mbega kutabaho kwa bano bayigeme byoba biriko birava kuki ariko nuko bimeze ugerageje kuraba Miss Nono nawe yari umwigeme afise ijwi ryiza azi kuririmba mwizo ndirimbo ndakubwiye warashobora kumubonamwo ndetse n'indirimbo Charnice yakunzwe cyane ya Bizos yakora kia Go Style ari kumwe na Miss Nono ubona yuko vyari bimeze neza. Muri iki kibanza cya gatatu nkuko nagutorekanije amazina yarabizi kandi abana beza wabona yuko muri video ubabonye baravuga ati bajya n'abarundi kazi beza haraza uno mwigeme Alice Keza nawe numwigeme yabonetse ngirageje kukwibutsa muri Hello clip video ari nka video vixen ariko yari muri rimvikazi mu ndirimbo Hello ya Matabaro indirimbo ushaka kuyitwa Hello canke Bite ngira bacayibona benshi barakunda kuraba indirimbo abakunzi umuziki Burundi indirimbo Bite Hello ujya ni Alice Keza ariko kandi yagaragaye kuri no ndirimbo Nyemerera ari kumwe na Landry Gateka ukacubona yuko iri kuri channel YouTube ya Landry Gateka ariko Alice Keza nomwe mu bigeme yaririmba neza yamenyekanye kuri no ndirimbo ubona yuko haciye imyaka itano iri kuri UBM News indirimbo yitwa izina ryawe ugerageje kuraba uwo mwigeme no mwigeme azi kwactinga muri video urabona yuko ari no mwigeme yarabishoboye cyane ariko kandi mu kindi kibanza nkuko ndiko ndagerageza kubikurabira haca haboneka uno mwigeme cyangwa uno muvyeyi cyangwa uno mukenyezi Alida yari mu judge muri Muziki mu higanwa Muziki ubona yuko yabaye mu judge kabiri yaraba mu gisata c'amajwi ugerageje kuraba nawe numwe mu bigeme babuze kandi bari babizi ariko ikibazo ushobora kuca wibaza nti mbega Alida yobarinde Alida no yamenyekanye kuri no ndirimbo ari kumwe na Bizimana Abubakar Karum Satbi indirimbo Stay With Me yamenyekanye ku ndirimbo Let It Go indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nawe yagiye arabura muri kino gisata cy'umuziki mu bigeme aho ubona yuko bemeje yuko agiye guhagarika umuziki wa profane agiye gukora gospel ariko inyuma yaho ntiyigeze asubira kuboneka mu bikorwa byo kuririmba. Alida nawe kuva yemeye yuko agiye kudukorera indirimbo za gospel akava muri profane tutigeze dusura kumubona benshi bagakomenda bavuga ati basi iyo umuntu atuma mubona ari muri gospel ijwi giwe giza ryari gufasha abantu benshi ryari gukiza imitima ya benshi ariko mu kibanza cya gatanu nshanda kuzanira nawe uno mwigeme Olga Lori yabonetse cyane mu makolabo indirimbo ziyo nyinshi zabonetse mu makolabo benshi bakavuga ati yari sexy voice nkuko benshi babivuga ndetse no mu kiganiro kigeze guca kuri Radio Bonesha FM mu kiganiro akiwacu sadwe mu bajejeti hagati ya Olga Lori no mwigeme Ashley Diva wotorande bivanye n'ibikogwa bivanye na esprit y'akazi sadwe yavuze ati je notora umwigeme Ashley Diva ariko kwijwi giza kwijwi rirongoroye Olga Lori nta utabizi yuko agifata ikibanza ariko ni Olga Lori kuva kora kahaoke mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara cya Kigali atarigera asubira kuboneka kandi nkakwibutsa yuko Olga Lori aheruka no kuronka ikibondo undi mwigeme cyatubona muri kino kibanza inyuma yuko Olga Lori nawe twamubonye muri Muziki ni uno mwigeme Samantha ubona yuko nawe
atigeze asubira kuboneka haciye hafi imyaka 3 inyuma y'indirimbo I will make you happy ari kumwe na Hope bakorewe na e-community service. Indirimbo ubona yuko iri kuri channel ya Eco TV ifise ama views 1944 indirimbo imaze imyaka 3. Uno mwigeme nawe bakiyumvira nti mbega yagiye he? Muramuzi ku ndirimbo nyinshi yakoranye na Big Fizzo, ku ndirimbo yagiye ko yazigeze zitandukanye, nawe no mwigeme tutakibona nti mbega yagiye he? Mbega koko byari bikuye yuko impano nka zino zibura. Uyu ndi mwigeme acaza mu kibanza cindwi. None mwigeme Lasia Badgal nawe ngo ninde? Lasia Badgal nawe numwe yabonetse mu ndirimbo ijya mbere ari kumwe na Bizimana Boubacar Karom, ari kumwe no mwigeme ari muri Empire aheruka kuva muri Kiwundo Miss Erica, ni indirimbo bari bise Joto. Lasia Badgal yavuze yuko ari ryari ryo rya mbere agiye mu ndirimbo, yinjiye studio muri ndirimbo Joto. Benshi barayizi, umukobwa yakora raga imeze neza, dancehall imeze neza, aheruka kuboneka mu ndirimbo Ndabajugumiza. Mbega uno mwigeme nawe ikibazo yoba yaragize ni cyahe ko benshi bari bamaze kunyurwa n'impano yiwe? Ugerageje kuraba cyatuza ku kibanza 18. Uno mwigeme nawe si umwigeme haciye imyaka myinshi yaraje, kandi si umwigeme haciye imyaka myinshi abuze. None mwigeme ni Gladys Iglesias yakora umudiho wa rap muri gospel. Benshi bakiyumvira nti mbega uno mwigeme ikibazo cyo cyabaye kuri we nikihe? Mbere tukaba twaranashoye no kuronka iyindi nkuru tutari tuzi, byavugwa yuko yari yafatanye mu rukundo none musore ari we CEO wa Tricks Lab akaba na producer wa Empire Avenue ari we Trick on the Beat. Bakavuga nti mbega ko yakundanye na producer, ahubwo kariko kanya keza ko kugira ngo ace adusohorera indirimbo zimeze neza. Ariko bakavuga nti igisata ku ishuri yari harimo muri university, igisata cya university yararimwo cyari cyamutwaye, ariko ku ishuri giriheze twizera yuko tugiye kumubona nkuko twabibonye muri Tricks Lab ari muri studio. Abo nibo bigeme bari bafise impano zikomeye cyane, abanyagihugu cyangwa abakunzi muziki Burundi bagumye bakoma induru nti mbega barihe. Ariko kandi hari nabandi bigeme tutoreka gushimira bariko barakora cyane, harimo nka Natasha Lanamba Bamba, amwigeme nka Estanish, Miss Erica vuba cyane agiye kudusohorera akaririmbo ari kumwe na Sadbi, aho yabishikirije ku rubuga rwe rwa Twitter ku munsi wiwe w'amavuko. Ugerageje kuraba ukacuraba n'aba Belle Nice bariko baraza inyuma yo kuba yinjira muri Empire Avenue akadusohorera indirimbo zibiri akora neza cyane vuba cyane, nabo tubitege. Ariko kandi duhimirize na Shani Queen amaze imyaka myinshi cyane ariko atariko araboneka mu bikogwa. Mbega ahiwanyu byo babyifashe gute? Hari abandi bigeme babaririmbyi muzi bari baje neza ariko bagatakara, mbega byo babyifashe gute? Icyumviro cyawe ngaho munsi muri commentaire, ariko sangiza ubutumwa bano bandi nabo bashikirwe kugira ngo duze gucungura impano z'u Burundi. Reka renda gushimire jewe aho ubona yari Allen the Really, akanya twicaranye sina gato. Ugerageje kuraba kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota wa nyuma, hari byinshi twaganiriye, harabige mubona yuko bagiye barabura. Iyi ni Indundi TV, behind camera ya Mari King Epimax. Reka ndagushimire, ndagusaba gusangiza buno butumwa abandi, tunakangurira impano zinyegeje. Hari impano shasha ziriko ziraza, harabigeme benshi bariko bararirimba ba Eden n'abandi benshi bagiye baratandukanye, ariko nagomba dushigikira bariko barakora na bamwe bazimira babone yuko mu Burundi dushigikira impano zose, na cyane cyane ko bariko barakora banaje ku gihugu kugira ngo babandanye bagura akarere. Ni Allen the Really, iyi ni Indundi TV, ja Blaze, naho ubutaha n'amakuru menshi agiye atandukanye.